Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu kigenekezo rya 27 kwezi no kwa gatano mu katurimwo w'ibihumbi 2025 no munsi mutwihangane nko twabahaye amakuru nko twahora tubikora nuko hari vyagoranye mu komeze kutwihangana ariko amakuru arahari turaje kugira ngo tubabwire ibiriko biravugwa na cyane ku mirongo y'urugamba uno munsi mwijoro FDNB ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse bafatikanije na FARDC na Wazalendo bashoboye kugaba ibitero vya Muriture niko no bivuga ahasanzwe hari birindiro vyatwigwaneho ndetse na Tabara ibi biri mu makuru tuza kubashikiza ndetse bahejeje kubagaba ko ivyo bitero bahise bigarurira ubuce utari buke usanzwe ngaho muri territoire ya Fizi tumenyereye aba batwigwaneho iyo FDNB ibakirije ko muri uteye ubwoba baca bavuga ko kirikira kora genocide ariko no munsi naho baraza kuvuga ngo iki tuvuye ngaho kwa ayo makuru turaza gusimbira ahasanzwe harafashwe n'izinyeshamba za M23 nka za Goma Bukavu Sake na Minova aho zikomeza gukoresha amanama agiye atandukanye ndetse hari ivyo bashobora gusaba abene gihugu murabizi iyo batavyubahirije ingene bica bigenda kabisa abenshi twabanye mu biganiro twaberetse imirambo canke ukungene abasore bishwe bari bafashwe bajana musikare ku nguvu ingene bariko barabatora nka novuga nk'iyarara babaterera mu mamorgue abanshi badukurikiranye kare bashoboye kwibonera ayo ma video ndetse ino nkuru novuga yuko ari nkuru abantu benshi mwari murindanyishika kubera ko mwari murindiriye mwumve ukuri kwayo ndikumwe n'umusanguzi murabizi kata dusonde kugira ngo atubwire ukuri kose narijya nararibonye mu busesanguzi rero imbere ko ndomakaze na karibu reka manzi ndamutse umuntu wese dukurikirana aherereye hose yaba ari mu Burundi muri Afrika muri rusangi Europe Asia ndetse na Amerika mwe wese aherereye mu mice ine igize isi yumve yuko tumuramukije cyane bwana musisanguzi reka ndakuramutse ndaguha n'ikaze mu kino kiganiro nubwo mbona umengo si fresh amahoro cyane bwana journaliste ndakuramukije nanje asante sana kandi uragize neza ko mpikaze ego reka nce ndamutse nanje badukurikiranye aho bari hose ndetse ndanabahe n'ikaze kugira ngo baze babane natwe muri kino ikiganiro cy'uyu munsi ego bwana journaliste hariho ibintu utamenye byakoretse mbere nuvuga intandaro y'aya ma operation yose yaraye abaye muri Sud Kivu hajye hejuru muri Fizi ego abantu benshi ntibashoboye kumenya ibyo ari byo ariko intandaro nuko iyi FDNB yari ifise amakuru yuko hariho abasore nuvuga b'abarundi muri bamwe bashoboye guhunga muri 2015 bari baduze kwifatanya na Red Tabara rero FDNB amakuru yari yafise ica rero ipanga yuko igomba kuja gukora operation hajya mu Minembwe aho bari batekanije kuja kubakirira kugira ngo ishobore kwaburiza mu menshi magingo rero FDNB yatanguje ibitero kabisa biremereye kuri iyi Red Tabara barasanye ku buryo bukomeye nubwo imbere bonatiye n'ubwoba aho twigwaneho byabaye ngombwa yuko iza kuranforsa iyi Red Tabara mugabo biza kuba iby'imfa gusa intambara yarakobeje kabisa ku rugero rwaho iyi Red Tabara na twigwana haje kubaranforsa biba ngombwa yuko bakora ropri mugabo magingo bakora ropri rero aba Wazalendo bari muri Mwenga n'aba FARDC baca nabo baza kandi bito gusasira kugira ngo bashobore kabisa kubarasa bikomeye bakubitire hagati na hagati neza cyane so intambara rero ntiyabaye ikiba mu Minembwe honyene ahubwo yahavuye itandukira Rugezi na Mikenke irandagata kabisa ku buryo novuga ko yaje kuba akarambaraye kuri iyi Red Tabara natwigwaneho kuko byabaye ngombwa yuko ubuce butari buke babukugwamo kabisa hano muri Mikenke Minembwe hamwe na Rugezi aha rero inyuma y'intambara itari yoroshe nkuko tubikesha bamwe mu Wazalendo bavuga ko intambara yarabasabye ingufu nyinshi cyane gose n'umwanya utari muto umugabo
bahavuye bashobora gushika ku ntsinzi ku buryo iyi Red Tabara na Twigwaneho bashoboye guhungira mu gace bita Rundondo. So bivuze ngo rero iyi operation yabaye operation novuga ya mbere twebwe dutangaje aho FDNB yashoboye kugaba ibitero ijana kwijana ku bice cyangwa se ku birindiro vya Red Tabara bararasana kabisa. Iyi Twigwaneho iba buze kuranforsa iyi Red Tabara. So ivyo rero byabaye uko mu gihe abawazarendo ba Ngoma Nzito ejo bari biriwe kuri front hano muri Rugezi kandi nako muri Mwenga kandi naho nyene ntibari babyoroheje barafashe uduce tutari dukeya atwo muri Mwenga. Rero bumvise novuga amasasu menshi hariya baca bitabaka mu batewe baduga kuja gutanga renfort muri Rugezi Mikenke hamwe na Minembwe. So bwana journaliste biraboneka neza yuko ibintu biriko birakorekera hajya muri Fizi byariteguriwe ku rugero novuga ruhagije. Aha rero ikintu kimwe no bamenyesha badukurikiranye bwana journaliste izi ntambara ziriko ziraba mu gihe aba FDNB bujya buce bari bamaze imisi babuzunguruka. Abantu benshi bari muri lokali barashobora kwibaza yuko iyi FDNB bujya buce batabumetiriza ihibambewe no kuva iyi Twigwaneho itaremeza yuko igomba kwifatanya na M23. Iyi FDNB yari isanzwe iriko irakora mu operation muri Fizi ihigana irondera iyi Red Tabara. So ubuno buce rero bwo muri Fizi ndavuga za Minembwe za Mikenke za Rugezi nta mu FDNB ari hajya atabumetiriza arabuzi neza cyane gose. Niyo mpamvu gutuza mu Red Tabara muri bujya buce ntabwo ari kizamini gikomeye cyane ku mu FDNB kuko ariko agwanira mu duce asanzwe azi neza. Aha rero bwana journaliste hashoboye kononekarira ibintu bitari bike muri imigwano yabire muri buno buce butandukanye usibye ko izi nyeshamba za Red Tabara hamwe na Twigwaneho zatakaje ibirindiro bashoboye no gutakaza n'inkoho zikomeye ndetse na nyinshi tutibagiye yuko impfu zozo nitunakizivuga tuzivuga ariko turashobora kuvuga yuko hariho nabashoboye gufatwa mpiri kabisa bayamanitse umuriro wabanye mwinshi baba ingene bashobora kwiropriya baba ngombwa ko babakoza kwintoki bishikana kabisa. Yes usibye ko arona abandi nyene bashoboye gufatwa kubera yuko barashwe babura ingene bashobora gukora amahopri baca baguma bajyamye muri ivyo bibanza biri kuberaberamwo intambara. So bwana journaliste rero aha twogaruka kandi no ku kindi gikorwa abawazarendo bakoze aho ubu mu gace bita Bwito nako nyene kari mu minwe y'abawazarendo inyuma naho nyene y'urugamba rutari goroshe aho M23 yari yabambye kabisa irabima kano gace mugabo kubera ubwira nishaka ndetse n'umwete abawazarendo bagaragaje ku rugamba M23 byabaye ngombwa yuko iromoka itakaza ko gace. Yes yatakaje gace kabisa mugani w'abaraho ngo batunzwe n'abameze kubera ko umuriro wari wabanye mwinshi. Tugende ku yindi point bwana journaliste aho wavuze ko haguma hari amanama y'agasakisake mu duce M23 yamaze kwigarurira ntabwo wabeshe uko n'ukuri M23 ikomeje gukoresha amanama noneho bisa nkaho iriko irasaba abavyeyi guhimiriza abana babo okuja guhambya uyu mugwi wa M23. Umuntu yashobora kwibaza ati none kubera iki kuva mbere batigeze babahimiriza babafata ku nguvu ariko ubu bisa nkaho basa nkaho bako basaba abavyeyi yuko bo kumvisha abana babo ko boja kwifatanya nabo. Icambere bona journaliste nuko M23 baragabanutse ku rugero ruteye n'ubwoba barapfuye benshi abandi bagiye baradeserta kubera ko bamaze kubona yuko atacu bari ko barasha abokora. So niho rero bace batangura umugambi wo kuza baratoratora
abana mu bisagara bamaze kwigarurira babatwara mu bisagara nako muri formation militaire kugira ngo baje kugwiza igitigiri c'ingabo za M23 nkuko babivuze twashoboye kubaha ama video abari mu magroupe yacu abatemwe nabo twababwiye yuko hariho video yashoboye kugaragara yagaragaye nako kuva hirya y'ejo nimba ntiyenze aho bamwe muri bajya basore bafashwe ku nguvu batwaga mu gisirikare basanzwe ari biziga mu nzu rero akavideo kagaragaye naho bariko baterera muri morgue nkuko akivuze neza nkaho menga n'umwanda so ibi rero impamvu nyamukuru rero iyi M23 yafashe ingingo yo kuza irahimiriza abavyeyi akumvisha abana babo yuko bagomba kwifatanya n'uyu muhari icambere nuko nabo batwaye ku nguvu abaronsa akaryo baca babatoroka nukuvuga bagiye ku nguvu ntabyo bashatse ntabyo bimvamwo yego iyo formation barayikora ku gutinya yuko bashobora kwicwa amandi majambo kugira ngo bashobore kurokora gatwe kabo mugabo baronsa akaryo gusa baca batoroka rero M23 iguma isanga ifise ibihengere kuvuga nta na confidence igirira abantu banatuye ku nguvu yuko ishobora kubaronka ku rugamba ngo bakora ico baba bagiye gukora batinya ko bashobora gushaka ku rugamba bakabahindukirira canke naho bashike ku rugamba bace biripotinga ku mwansi niyo mpamvu rero batanguye isekeza byo gukoresha amanama umwanya ku mwanya mu buce butandukanye bwa Bukavu na Goma kugira ngo abavyeyi babafashe guhimiriza ababana babo kwinjira muri kino gisirikare cha M23 so ibi rero biruko bona journaliste mu gihe ku rundi ruhande nago Wazalendo iguma yakira imikangara yinjira muri Wazalendo kandi ku bwinshi iki ni kintu uvuga yuko cyari gikenewe ahubwo baratevye kuba gukora kino gikorwa kuko iyo bagitangura kino gikorwa imbere y'igihe ntabwo ibintu biba byarageze aho byageze kuko bari kuba barabihagarikije amazi atararenga inkombe ariko mbugwa babandi hagusiba wocererwa yes uko rero abawazalendo bariko barinjira cyangwa se ku abene gihugu bariko binjira ku bwinshi muri Wazalendo ni kimwe mu bintu nuvuga byahahamuye uyu mugwi M23 izinyeshamba kabisa ni kimwe mu bintu byabateye ubwoba kuko barabona yuko ataho basigariye kuko ubundi ikiroberi gikomera ahantu abene gihugu baba baciyumvamwo bagwishigikiye rero urabona yuko ababobo ni gihushane n'ahantu bari abene gihugu batanguye guhunga bahungira muri Wazalendo reka nce ntera umusumari bona journaliste ntera umusumari ku majambo twashikirije ku munsi wejo aho twari ko turasaba yuko leta ya Kongo ishobora kwiyambaza izi za Croix Rouge cyangwa za HCR bakubaka amakando de place kugira ngo abene gihugu bari muri Amazone M23 ifise badashaka kuhaguma baronka iyo bahungira bahave bagende mugabo urumva ubu biragoye yuko bohava kuko benshi ntibaba bafise aho bashikira nukuvuga hajya bahari nk'ibiziga nukuvuga mu gifaransa bavuga ngo ce sont des morts vivants ubundi barapfuye bahari kuko ntibafise amahitamwo ariko nka hamwe bo bubakira amakambi y'impunzi ku buryo bashoboye kuronka akaryo k'ingene bava muri bino bisagara bagahunga baja muri ayo makambi nibaza ko benshi boshobora kuronka ingene bava muri bino bisagara kandi nabo ugasanga babayeho bishimye ibi rero bona journaliste kandi umuntu ashobora kwibaza ati none kumbure hariho aboba badashaka kuvirira amatungo yabo niki yes ariko kandi aha tubibutse yuko mu buce M23 ifise nta mwene gihugu afise droit ku bintu vyiwe hariho uwariko aradushinga ntatubwira yuko ngo bageze kwambura abantu ubutunzi bwabo ku buryo nishenete
n'ihereni bayikwaka bakayitwara. So akatavuzwe koko ni imiduga n'amatungo agaragara byose ubu byaheze byinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Aha turavuga amamodoka, abatunze ni ukuvuga ibintu byo mu mazu, ni ukuvuga mu M23 abigomwe arabitora akabitwara. Aha rero twokwibutsa abantu ko atatunga na rimwe rikomeye ku isi gusumba ubuzima niryo tunga rya mbere twovuga yuko rikomeye. Umuntu arashoboye akunyaga amagara akaja ahantu yumva yuko aba ari comfortable, aba afise umwidegembyo. Nibaza yuko byoba byiza cyane gusumba ko yoguma mu nzu izimbye yubatse, mugabo umwanya n'umwanya aguma yicura yuko bashobora kuhamutsinda. Yego bwana journaliste, nibaza yuko kuvyo wari wazanye turi buganire ko byari byo, sinzi ko bariho ikindi okwifuza ko tuganira ko. Na cyane bwana Musanguzi waratwemereye kwa mutubwira situation yo muri Uvira, ushaka kutubwira ngene bimeze kugira ngo abantu badukurikirana babashe kumenya, bashishikare kumenya uko ibintu biba vyifashe. Yes bwana journaliste, ugize icumara hariho igitangazamakuru nako ndasoma ko nako ndaraba ni video aho ngo umunyarwanda umwe yari yasirukiye abandi banyarwanda avuga ko ngo bahimbye ibinyoma bya M23 ngo niyemere yuko inguvu zagabanutse. Ngo birashika yuko umugabo c'est vrai aba afise inguvu ari umuntu akomeye, mugabo kandi harakagera igihe inguvu zigabanuka zigahera. Imyaka M23 yababwiye ngo igeze Uvira yayifashe byagenze uku, umugabo gushikana n'ubu bakaba kivuga ngo turafashe Uvira twarambiwe. Acavuga ati rero M23 iracitiranya ibintu, iracaraba yama system yakoresha mu gufata za Goma, Bukavu, za Sake n'izindi, ikaguma yibaza yuko diya nguvu ikizifise nayo shwi. Uyu muntu yavuze ati nta kuntu M23 byoyinanira kwinjira Uvira ifise inguvu, kandi sanzwe izi yuko umwansi wayo wa mbere rutura w'umurundi FDNB ariho yicaye, umuwazarendo ariho yicaye, n'umu FARDC. None irikirakora iki muri Goma na Bukavu? Niyemerere rero yuko inguvu zaheze amanika amaboko. So akanda kazanye kubera ko umbagije ati Uvira gute? Uvira nta kidasanzwe na kimwe. Bwana journaliste, reka ntere umukono uyu munyarwanda ndamushigikire. M23 nta nguvu gifise. Sinzi yuko ari za nguvu z'amafaranga zaheze, sinzi yuko abo ubu bahangana batajya amafaranga ntabyo nzi, mugabo ico nzi nuko inguvu M23 zaraheze. N'ababagenzi bahora badutuka baducyoza ngo turindire, ngo turaraba turacarindiriye Prito Uvira. Turacarindiriye turabe iritararenga nta uritera ingata, ariko muri make Uvira haratekanye, umurundi aricaye aratuje, umwene gihugu wa Uvira akazi agakora ukuri kwamye. Asante sana bwana Musanguzi, reka ngire ko ndana gushimira cyane kuri ano makuru meza washoboye gushikiriza abakunzi ba B-Info Plus. Yes, ndagushimiye nanje bwana journaliste. Reka nce nikabanura badukurikiranye, kumbure umwanya dukundiye turashobora kongera mu bindi biganiro, nutadukundira naho tudoca twongera mu biganiro vyejo cyane gose. Bwana Musanguzi, nizere ko nabadukurikiranye bashoboye kumva vyinshi, ubona ko twaze ibiganiro bike, muga uwitonza kumviza kino kiganiro ndizera yuko kirimwo ibintu vyinshi kandi yarakeneye kumenya, kandi ndabikibanure nibi dukundira turongera, nibi bitadukundira naho mutwihanganire cyane. Bye bye.